bigenda gute Reka blage. Oya nabikore kama. Tuba turi mu kazi. Ariko hakunda ifata fresh. Yego oya. Imugi turayifata. Akagatoko kagashiranga. Aho. Yego. Uchukurya. Nabishino kwa. Naho no usiranga maka kwemerere. Mani byose ni business, muziki ni impano, hamakazi n'akazi gatunga umuryango. Wananiita AD aka KD, si mtu wa mapenzi tu from Mukinama. Wararushe. Joro yaraka ubu ni noma. Ufashe ugwivyo urakubitwa ugakoma. Najiita wanaume mjui kuvumilia. Mmepima ngoma mnaogopa majibu. Hamwe mtakwatibu. Atunaingia tubanda njeni noma ni bintu bisara. Burundi ni bwiza sana kabisa kuko ngaha utembe gatonya urabona n'umuti w'umwumbati, umuti w'umwembe, ariko South Africa ivyo byose nabiha. STV, every story matters. Raho mumeze fresh, je nanje ndameze bien, meze fresh. Ni kunchuro ya mbere mboneka Mwisoko cyangwa mu kaguriro. Ndi muri soko Mukinama, soko nkuru ya Kinama. Aho twaronse amakuru ko hari umuririmbyi yabikoze neza cyane, akora byinshi byiza mu ndirimbo nyinshi twaje tumumenya mu nuwa kera, ariko ashobora kuba atakajyo kanini ko kuboneka afise cyangwa tumaze igihe kinini tutamubona, ariko camvuga ati uko biri kose reka nje ndamurondere bivaye n'akazi numvise ari karakora. Ntitubimenyereye ku ba star, peut-être wa mwuga wacu ya ntumbero yacu za nyigisho zacu dutanga kutagaya akazi, kureka gukora ubuzi ngo turaba star cyangwa turi biki, tukibutsa abantu yuko iyo uri mu star cyangwa uri umusani icyo uri cyose umwanya w'akazi kora akazi, hanyuma umwanya wiswaga, umwanya wo kubaho fresh, umwanya wo kuryoherwa bikagenda fresh. Nta mweka rero yuko twama twizeye yuko ikiganiro gitegereza kugenda neza cyane. Gumana nanje rero hama ibintu bigende fresh, gumana nanje hama tubanje dukengurukira Imana yo yadushoboje kuri kumwe. Impwemu n'ingufu dufise no mwanya niyo yaziduhaye. Welcome again and again. Tutagukata oya ntacho gatoya gusa. We uri kuradandaza wewe? Uri kuradandaza? Je niko natangaza mugabo. Ujya muntu araguhamagaye. Oya ntavya gatoya ngahe. Rega turi mu kazi bogari. Turi mu kazi. Reka nkora ikiganiro ni. Oya urabanza ukabisaba kubera ngaha turi mu kazi. Akakwemerera. N'umupanga mugabo. None ubona. Reka man. Reka. Uchukurya. Nabishino kwa. Naho no usiranga mugabo maka kwemerere. Atakwemerere ntushobora kwinjira. Iyo ndamubwira tubonane ntiyari kuvyemera. None urute surprise kandi turi mu kazi mva twakwemerera. Ukabasi ndamukoresha we kimya gusa ntusarisha. Oya reka ibintu nk'ibyo ngaha tubanza kuvugana abanza kwemerera kwanza wenye. Wewe ega niyo ntashobora kwa. Ega ntashobora kwa. Asheza kubyanga kubera ngaha turi mu kazi. None wombuze. Je no kubuza. Umbuza. Ndabikwereka. Reka ngorane nawe gatoya bazi iminota 2 bazi. Oya nibikunda. Iminota 2 bazi. Urabanza ukabisaba. Oya ndamureka. Honyene ufashe ko honyene nkuko ko. Ndazi ni muzi ibe mugabo makakwemerera. Bonde muze genda rero. Sio fresh kweli, fresh bro. Ya poa kabisa. Umva Kirundi. Na breme kivuge na breme kuko ndo Murundi. Basanze bakwita gute? Je banita Major P Dragon nigga. Tubibutsa na kapera indirimbo bakuzimo. Tubibutsa na kapera indirimbo wakorera muri South Africa. South Africa. Tunaingia. Nimechapi, siogopi kufa naogopa kutangulia. Najiita wanaume mjui kuvumilia. Mmepima ngoma mnaogopa majibu. Hamwe mtakwatibu. Tunaingia tubanda njeni noma ni bintu bisara sana. Kubera iki wavuye muri South Africa? Kubera iki uri mu Burundi? Kubera iki usigaye ukora aka kazi? Boje nagia South Africa ngora kazi k'inyama ni wakazi kanje. South Africa gusa naringiye kuraba ba blaza narashise narababonye. Urabona ikindi igihugu cyatuvyaye ni igihugu cyatubayuse. Nacenemera kugaruka mu Burundi aho nataye uruzoga. No kweli. Burundi ngo ni bwiza, nawe urayibona ko ari bwiza. Burundi ni bwiza sana kabisa kuko ngaha utembe gatonya urabona n'umuti w'umwumbati, umuti w'umwembe, ariko South Africa ivyo byose nabihari. Kila kintu cyose ni man na mahera. Guhera ku mazi byose n'amahera man. Sisco, iyi nimwe mu nyigisho nkunze kwigisha abantu cyane. Jewe ndaje imbere ya kamera kenshi presque iminsi yose, ariko ndateriswaga bigashoboka, ariko rimwe na rimwe ndakora ubuzi bwose bubaho kugira ngo ndonke inotsi. Maze kuronka amakuru yaciye kuri antenne yanje, abantu banje bo hafi bambwira ati ari umuntu umusani wo Mukinama, kandi umusani wa kera uri mu legend nga Mukinama. Je sindi wa kera.
kuba uri usigaye uri umuyanga yanga vraiment ibyo byihuze kubera iki bisigu abamejapi tugusanze ngaha basi bivuze iki bisiguye kumbuga bro ni kumbuga uri mu biki basi tubwira ndateramye nuba ko ntiramye cyabitubiya yivu uteramye wambaye itene wagaga ni ababi kwanza gute wambara ama montre ibi byose uri kukana nese yo mpamvu nakubariye ariko kubati ko barabibona bivuze iki bisiguye iki mu ijambo rimwe bo ni byiza nuko ari umuziki dukora n'ibindi bikorwa bagukunze cyane ku ndirimbo wise Kinama niyo bagukunze cyane niyo ndirimbo ikiri mu mitima y'abanyakinama n'abarundi twende kapindi n'izindi bahe gato yo mfise umunezero kubona vukiye mu Kinama amasoro yaraheze ubu ni powa turaryama na kidogo tugafise turagasima amatara mu ijoro yaraka ubu ni noma ufashe ubw'ibyo urakubitwa ugakoma ubu ni danje mu by'ukuri nta busumi umuziki warawubaye mu gihe kitari gitoya ariko usa n'umuntu mengo yarasubiye inyuma gatoya impamvu inyuma sinasubiye inyuma weruka mu ndirimbo uri kumwe na Lolilo hamwe na JP Riris niyo ndirimbo tuguheruka uri kumwe hamwe niyawe kandi muri kumwe na Kingorongoro nimba niyenze urasubira kure kuri yindi zirahari uramaze kuyumva ya mapiano bazwi ni wayize wanize kubita kwera ariko aho nyene nyuma yuko tutarayumva twumve nizo bimeze ari abantu benshi abantu twitwa abastar benshi bamaze kugera mu muziki hariho ubuzi batokora hariho iki batokora wewe nka wewe ubahanura iki kwanza imbere ya byose kuko tubeshojeho tutezo kubaho duhanurana kugira ngo tunondere iterambere twese muri rusange mani byose ni business muziki ni impano hamakazi n'akazi gatunga umuryango vipi sasa bro safi ba fresh kabisa bakwita gute wewe miji nangu K2 kazi yako ni kazi yangu ya nyama na ndo kazi na nifariji miaka ingaho ukora ibi miaka mingi miaka 22 ufise ingaho niko na miaka 33 miaka 22 unatumika natumika kazi ya nyama imbuga itarabisha hariya gatowe uko na boga na kisu kawaida ni kazi ya kawaida tu mimi napendaga sana kutumika ndakunda cyane gukora mubu bishitse umunsi ntashaka kunyigisha uyu mwuga canka akazi byonsabiki je ndashaka kuvyiga ndabimenye nanje umunsi umwe ndoza kanya nka simba tugakubita byose numumvikana uzoza ondondere turabantu twicara hamwe turabe nyene tukiyaga hanyuma duhurize kikwinu kimwe ucufata kunone iyi kwanza ibipima nk'ibiro bingahe ishobora kubipima ikiro urumva ni ku metrize ukafatiro boni nki ariko hako ndayifata fresh oya imugi turayifata akagatoko kagashira ngaha yego gachuka bitu unapiga mu imbuga itirakanije sana man urabe ni oya man umba ugiye ngene kugira kinyaniki oya kandi atacho turashikako tubanza kundondera kwanza tukagira ico duhurije jereka ngene mfata kanya nzoza unyigisha ariko nizere yuko genda umbwiye ahanyene manu genda urondeye makeya nivyo vyiza ubanza urondeye makeya kwanza hanyuma ubone kuza turabe ico duhurizako makeya yo gusorora yego ngambwirire ngahanyene nanga nzoguhanga man dushobora kubiyagira mu bantu we ubona yuko ari abantu tegerezwa kwanza kundondera tukicara ahantu hamwe tukagira ico duhurije ariko uzonyigisha neza cyane igiki uhanura abantu peut-être bagaya ubuzi bakabona yuko umenga ubuzi ni ngo ni buto buto wewe bahanura iki abantu bagaya akazi ahubwo Jesse mbona ikintu ushobora kubafatamo ikintu ciza cyo nuko bashobora kuva mu mabarabara bakaza bakegera abandi uriko urumva begereye abandi kuko natwe turi hano kugira dufashanye tukagira ico duhurije ko hanyuma tukabona kubahereza akazi kakagenda neza ivyo wavuze ko mazi imyaka 22 uri kurakora kayo kazi tubwibutse ibintu bitatu aka kazi kamaze kugufasha mu buzima bwawe utazopfa wibagiye aka kazi karanuze kandi kanungiye umuryango natanguye kugakora ata mudamu ufise kugeza ino samfise umudamu ufise n'abana kandi karambeshejeho kandi uramukunda umugore wawe neza cyane ijana kwijana umuvanga oya cyugera umubwiye kuri mikro avyumve ko umukunda man jewe mudemu wanje vraiment ndamwiyumva kandi sishobora kumuvanga niye mpamvu ndiko ndakora aka kazi mu bisanzwe je bamfata nk'umustar ngaha mu kazi k'inyama kandi ni umustar je ndi K2 tugira kapera gatoya rero je ni umustar kapera gatoya wananiita AD aka KD si mtu wa mapenzi tu from Mukinama wararushe
Hey, tugushimire cyane Frank. Ego man. Nizere ko tuzobandanya fresh. Ego. STV, every story matters.